oya ivyo ni kuravuga imbere y'abantu ubidefande twumve imbere ya kamera. Umvirize jewe hagati ya director y'ababiri na indirector y'abadagi shigiye ya kabiri kubera yuko iriguri mu mabanga urahigira ibintu hageze ikintu hindura ukamenya ngene uvyitwaramo Ivyo gusana n'ibindi bintu kudushikira indirector. none ntiwumva yuko abantu twari valorize kandi mu gihe c'abadagi badushaka kugira ngo bafate ingingo. Mu minsi iheze twararabiye hamwe ingene abadagi binjiye mu Burundi mu gihe tuzi ko basubirijwe n'ababirigi. Muri kino kiyago turabire hamwe ingene ivyo bihugu bibiri vyatwaye Burundi. Ubudagi nibwo bwari busanzwe biriko burakoloniza Burundi. Ababirigi rero nibo babasubiriye. Hari hasanzwe hariho ingene Ubudagi bwatwara Burundi. Sinzi ko iryo jambo mu Kirundi riraboneka muramba barira muhingagira ngo araza kudufasha. Indirect rule niko abadagi batwara Burundi no kuvuga bobo baratwara Burundi barakoloniza Burundi mugabo umwami yagumanye bwabubasha yagumanye kagateka yagumye ari umwami nyene ariko ababirigi bamaze gushika bobo umwami baciye bamuha novuga ni ububasha umwami yari afise baciye bamukurako yaciye ba direct rule baciye bamukurako umwami ntiyasubira kugira ububasha. Uko twavyumvise muri kahise haratanguye haza ababirigi twarumvise abadagi muri antunga twarumvise ko batigeze boroherwa ariko yuko bahavuye bakagondoza umwami yarahari mwezi gisabo habanje kuba ingwano nyinshi cyane hanyuma baca basinya ico twumvise mu gifaransa bitango ni traité de Kiganda mugabo mu kintu tuvuga ko ari amasezerano y'Ikiganda hanyuma rero abadagi baca batwara bikinze inyuma y'umwami mugani batanga amategeko ari abadagi ari byo twokwita indirect rule mugabo rero kubera intambara y'isi yose yagumye icanishamwo aba nabandi abadagi bagatsindwa bakavamwo haca haza ababirigi rero barafise igice kinini nkuko twavyumvise kuri basokuru babitubwira na bimwe mu byo dusoma mu bitabo barafise igice kinini cyane cyo ngaho kujya muri Republika ya Demokarasi ya Kongo cyane akarere bitango ni Congo Belge niho hari ikicaro gikuru c'umwami w'ababirigi hanyuma rero ababirigi bamaze gushika ngaha mu Burundi baca basanga bifuza gutwara bonyene ubwabo batarinze kwinyegeza inyuma yajya amasezerano y'Ikiganda. Turumvise ko abadagi batwaye Burundi biciye ku bategetsi bahasanze hari insiguro twobiha hajya rero bababwira yuko abadagi bakoresha indirect rule mu bisanzwe baciye ubwenge bagize bati ehera abatura abadagi turi bake ntidushobora kuronka abantu bakwira igihugu cyose kandi niyo tugitangura ko tararonka aho ingene twitwara igihugu twebwe ubwacu reka tureka abo bahari tubateka duha amategeko abanse abasikarisi bacu niho bari bazobakanya mu mutwe bazobafata kanigo ariko no vita siko naho rero naho bavuga ngo batwara baciye ku umwami bamushaka kumvoza ibiri icambere nta personnel bari bafise nta bantu bashobora gutwara neza bari bafise bakwira igihugu cyose icambere icakabiri naho kwari kugira ngo batarashinga imizi nawe no bareke umwami bisoko ari watanze amategeko babivuze yuko abadagi kuko no yibuni muri bukana abadagi barakoresha ibi byo gucanisha mu kugira ngo bashe kuyobora mwibuke bakirimana ba maconjo byagenze gute kugira umwami bamukore ahababaza bazanye kirima siko na maconjo babazana kugira ngo bagire ati we mwami kugiza amanyama reka twimike maconjo kugiza amanyama reka twimike kirima baba abiswa ba powder bose bace babafasha ngo bagararize umwami ni nkuko babahera bati wewe genda ugararize umwami tuzoca ari we tugira umwami mugo babonye ajya amasezerano y'Ikiganda abaye bati byo twarondera twara igihugu none ko abaye niyo bacinyuba gufata mukanigo babandi bari batangiye kugumura murumva yuko ni indirect rule nivyo ariko mu majambo make nuko ata person nuko ata abafasha bari bafise abari bafise nabo bari babasikarisi nabo nyine batari abadagi muri make
abigibiye neza neza 1917 igihumbi kimwe n'amajana 1917 niko no bifata niho nyene bashika mu gihugu abadagi bamaze kugenda bashitse nabo umva bashitse bararaba basanga abantu suzu bashobora barasanga basanga bari bipanze kuva ku ibwami gushika hasi mu mitumba kuko abadagi ntibari babikora koye basanga ni ngorane nibo basanze ya religion ya dini y'ikirundi ikomeye cyane arakantu kagahuza niko no bitaka agahivu ko munda gacika ntibundi niho bace bagira bati ko ari ibi bace biyumvira itegeko rigoye cyane ndabasabye muzorisome mugomba hamwebwe nuri barungikira kuri ndarifise no ngaha mu nyabwonko niko no vyita itegeko rya igihumbi kimwe n'amajana 1925 iryo tegeko ni tegeko ribaya sana. Nuko rero turumvise ko abarundi bahavuye batwagwa batagishijwe inama ivyo none hari ico vyahinduye wa muhivu navuga w'ubumwe wa muhivu udacika uwo muhivu bamanza kubica Kiliziya Katolika yababwiye yuko Imana mwahora musenga ari shetani Imana mu myaka ya 1920 Pere Kanonika umupatiri wa Kanonika yari mu Bukeye yavuze ati turavye mw'abantu aba barundi ntizobashobora turavye ingene basenga turavye ingene bumvikana turavye ingene umuganuro bavuyemo usanga bavuga kumwe usanga uwo mucankuza agira ngo tugire mwambutsa uwo w'imakamba ngo tugire mwambutsa uwo w'ingozi ngo tugire mwambutsa bose baramukanya kumwe bose bafite intumbero imwe bose biyumvira ingorane kumwe bata abantu bona muzobashobora icambere dukure idini ryabo tugite shetani icakabiri dukura umuganuro utuma bakorana ya koraniro y'ukuyobora neza igihugu siko ati kindi kandi bari abantu b'abanyamabanga aribo bagize umutima ubutwari umutima ubwami inda tubafute tubita abanyamashetani inda tugenda barishikira tubafute tubite abantu batuma igihugu gitwagwa nabi kuko territoire kuko igihugu batagipanga neza abo ni twabafuta tuzatwishira habi wacu tuzofata muri abo nyene dufate abasenga cyane basenga Imana yiwacu ya Katolika Yesu Kristo siko dutoremwo abazi gusoma no kwandika hanyuma cyane abo dutoye tubaha ikimoko bakubite uwo wese atatuyoboka bamutoteze gucyo umwami azoca sigara aragati kirebanga mu ruzi ibintu byose tubitegeke twebwe nyene tubikwize mu ngiro maze nikimenya amenye abavyase tubakubita ikimoko. Nimutubwire namwe mwibaza ko ingene abadagi n'ababirigi batwaye Burundi byari bitandukanye koko